ibintu narimaranye imyaka 2 muri jewe. Wow. Nakuri namaranye imyaka 2 muri jewe ni ibintu buri mwaka naguma mbona umengo ikintu mu mwaka weze navuga ati ikintu vraiment ndakeneye ni ikintu canyoheye cyane namaze igihe kitari gito nipoza wanashaka mu badamu bose bari ku isi of course atwara ikibanza ca mbere urubavu rwanje icyo kibanza kuri n'inci wiwe mimi turubahana turashigikiranira turasengiranira ngo nyine bitaba oblige kuvuga ngo tubivuge n'umukobwa akunditse n'umukobwa mwiza n'umukobwa abereye ijisho n'umukobwa abereye urugo igihe cyose uzoburi kurayo zomenye nanze ko nje ndira nkunda nyine mbona kumanezerewe ya sinkunda kumona ikarari akijuru Besto Fiko usaba imbabazi abantu ariko abantu rero reka rakanda gace ku murongo neza na neza Fiko abantu bibaze yuko je nakije twari turi mu rukundo wase wankana akije sindamwanka turabagenzi no still no turabagenzi gusa nyine ngira ngo twaretse kubishira ku mbuga kubera maybe izindi business arimwo zisaba imwemere aho mimageze gashaho aho mimageze akijuru kuronki jambo byo gukora ni gikundi mimi n'umwana mwiza gusa ni n'umwana mu gutese n'umwana mu ubibwe n'umwana atatumye wundi mwana atakironka n'ijambo ya twavuganye ati Besto niwaronka sheri uzombwire wow nanje nze ndakubwira ni umukobwa mwiza kandi kimwe mu bindi ndamukunda nuko ari umuntu akunda Imana agira amakosa kuba atarampresenta nimba byo kuri uwo muntu hari cyangwa nimba ari ibintu byo kwizera nahambwiye ngusange Figo mubwire ko byagenze ngene byagenze ko waronse kandi urabizi kandi kintu twavuganye yuko twavuga none nk'ubu nyine waronka sheri twarakize kubaza ico kibazo nk'ubu waronka sheri hama akaba adashaka yuko je nawe tubonana bizogenda gute ananya turako n'amajambo akomeye cyane wafukamyana na gusengera iki gikorwa mugabo Fiko abandi bashobora kuba bahindi nsigura bavati bano bantu nisengesho ryanyaryo nyene cyane bano bantu barasibindi bintu bariko barahamura soro nyine nari ndabashimira soro nyine akaza avuga ati bana nukuri harageze yaho twerekana indi shusho itandukanye niyo abantu bari bamenyereye abantu benshi bazi yuko tutumvikana tudahuza yes me aman hani nariko ndiyumvira ko hani mu yacu twayikorera muri Marina Bay Singapore ko wasigaye inyuma mu iterambere ubona bankifata ingendo nja guspendinga amafaranga yanje hanze kandi mu Burundi dufise n'ibituronsa hotel aho ni kandi ni hotel yakataraboneka iri mu gisagara ca Rumonge ahubwo nkubaza ntuzosubira mu karere uje kuruhukira handi atari hano ishuruti oya hari ivyumba vyiza vy'imice yose ahasanzwe VIP eka mbere na chambre présidentielle hari amasare y'inama y'imanza kabare bife umukeke n'ibindi bijanye mbega customer care iri hano mbega kayaga gahuha kaduganye Tanganyika uteramiye hano hantu kuri internet guruka nk'umuravyo we akandi kabijya rero piscine na iradushwaramwo vuba cyane nibi turonsa hotel paradise on earth. Ladies and gentlemen, madame et messieurs, mabibi na mabwana nizere yuko mumeze neza aho muri hose Imana ibahezagire baho mugisha cyane kuba barahisemo kubana natwe muri bino biganiro for real and for sure they call me Ndikuriyo Leonce the son of Dr. Vlog aka Diko aka the ambassador today I got my boy itwa Fiko himself just meet the great man kandi nabonye kuri status karanjanye rije rindi ninde the great man the real tough man the romantic one nyibutse rije rindi nabonye bariko barakwita muri no miss Christati none yabonye he yanjanye yandi yo yaraza gitangaza hari gitangaza gitangaza irindi ni rya muri no minsi basigaye banyitwa ombudsman ombudsman rero umuhuza aka ombudsman nakibazo muhuza umusaza ndakuraba nkabona usigaye uteye ubwoba kabisa ndashima none hijwi rikaza rivuye mwijura tuni wo muhungu wanje nkunda muri no minsi akampimba kandi akampimba ikinyugunyugu kikaba kirakuguye
Naenda bizi muri industry ku bantu bakeya abantu bitwa ba Stone nkoze ndiko ndabaraba nawe usigaye uja ngo mumufite mu rumonge umuki ubu bakorera bino bintu to dukora bino bintu aba muri twebwe aba muri mwe Holy Holy Spirit iki kinyugunyugu serious kizananye nukuri naje natangaye nabonye kingwako kandi wako cyamaze ku mwanya nuko nyene nuko ngira ngo mwebwe mwafashe na video mwanya muto kiramaze ko hafi nk'iminota 10 cyangwa 20 twatangiye gufata cyamaze kugwa Holy Spirit canke nyene ni hasi y'umwijima numvise yateye oya isi y'umwijima je ndokorana yewe nkorana n'isi y'umuco namanye n'umuhungu witwaye nkona mbwira ngo musige mukoresha ngo ubugozi nimba ari ubugozi bwirabura nimba ari ubugozi bwera ibyo bintu je nabibonye buryo tugiye nakibonye je kwe ari ubugozi bwirabura n'ubwera ndetse gukoresha mwuka muraka ukoresha kayo umuntu ahitamo gukoresha kera uko biri kose akera yavuze ngo kagenda bukebuke none si en fait ibyo byo kugenda bukebuke abantu baramaze kwishiramo yuko ibintu by'Imana bigenda bukebuke mugabo Jesco nibaza ntibabihe karimbi kuko Imana ubundi etaje yubatse kwanza Imana ni mushobora byose ni mushobora byose Imana rero ishoboye byose gukora byose umwanya wose ishakiye ntibayiha karimbi ngo bigenda bukebuke by'Imana kubera hari abandi tuzi byanyarutse kandi gena ko kana bakizo bakunda kuvuga ngo iby'Imana ngo bijya barambije ngo barambiwe bati numva bashaka kwerekana bigenda bukebuke mugatwe ko witonde na filozofi y'ikwerekana yuko umugisha wa nyawo uzabukebuke kabisa urazi ndaho ikintu kimwe ndiko mu buryo bumwe canke ubundi hari uko ngene twebwe nyene twitebereza imigisha yacu sinibiri disponible Imana yo nta kibazo ifise kugira ngo iduhe Imana nta kibazo ifise mu kuduhezagira igihirwa dufise igihirwa twahezagiye dufise byinshi rero igihe cyose tuzobona yuko uri mu mamwe utumenye yuko ikibazo kiri kuri wewe mu buryo bumwe cyangwa ubundi kiri kuri wewe nubwo nko buje nimba naratunga miliyoni igihumbi ikibazo ni jewe none gashaka twese twavuze Imana yo yarazire ko twese twavuze dufise kandi hari umuntu tunganya imyaka azifise yavutse atadafise na wavutse atadufise mwavukiye rimwe mugabo warazifise we ntadufise uburyo bw'icyo kintu nca ndagitahura nca ndamufata nk'umunyamugisha kunsonza none fika abantu turanganya imigisha kweri kuri Imana ntipendereye ariko imigisha ntingana Imana ntipendereye aburyo imigisha ntingana ako kanyemere kumwe ne itaza kungana je nizera yuko kumwe itaza kungana ari twebwe nyene tuyigabanya canke tukayitebesha kuko nene urabona abantu usanga arabasaza akaba ariho bagiye kuronka amamiliyoni mu busaza yakuze hari magoya nyene atakina afise mu busaza ukabona ariho acagira amamiliyoni yego haje babigenze gute ni habacikanwa ni habakigira umwete canke Imana iramwibutse ku kanyuma hajyanye mu bisanzwe abantu mu bantu telefone rero n'ikibazo mu bisanzwe koze ransema inkumi zasazesha naye wari twengame nawe yabukera turagutwenga kwe nawe cyo ndakwemera zirakurondera ukaziha umwanya inkumi none gacha ega aba bantu ni ba boss bacu ntidukorera inkumi gusa dukorera n'abandi bose mugabo urazi ko ino si yuziyemwe abakobwa benshi gusumba abahungu nk'ibintu byacu abantu babikurikirana cyane n'abakobwa gusumba abahungu rero niyo mpamvu ari bugira aba boss cyane abahungu oya bose n'aba boss banje gusa ahubwo muri aba boss banje bose nibaza aho abo mbona nabo benshi ni nabo nyine baraba ari bo benshi nyene izo nkumi nyene abakobwa abagore uravye ibintu byacu benshi nibo babishigikira no mu commentaire yanje usanga harimo commentaire zike z'abahungu ashawe numva waratahuye mubonana mu buhe buryo kuri social media nyene niho muhurira siyo duhurira kumbuga ngurukana bumenyi so nakiriye vigo bano zikutanda bukiri abantu kwaherukana kera hano umva twijugire arukuntu iyo nje kuri no televiziyo iyo nje mu bwa Diko Media Diko Entertainment
aho nyene mba numva nyene ndi muhira rero ndibagiye no muhira twiyagira n'ivyo muhisha bana guys reka ndabaramutse rero mwese muri muradukurikira naho muri hose bibaye naho muherereye canke bibaye naho uza kuraba kino kiganiro mwaramutse canke mwiriwe ndabwiye ko muri kumwe na Fico the great man CEO wa the great nation company niwe muri kumwe ngaha cyase umwite the ombudsman cyangwa nyita ombudsman muhuza hantu turaza kuhagera kumuhuza bana Fico ntangwa ndanagukeza cyane je ndagukeza mu buryo butatu canke bune kuri official launch waraye uko ziteye ubwoba utuzanira stage itari bwaze muri sinema y'u Burundi noneho ndanakunda uburyo mwakoreye ku mwanya mwubahiriza amasaha uza uberewe cyane mudukorera n'amasurprise menshi nyemere mbanze ndagukeze muri Noransema ya urukundo n'iki. Asante sana ndashima Imana ukunye byabaye ukunye byagenze no kuri nta wundi ndabikesha ni Imana yanshoje gukora bijya bintu byose yego Imana birumvikana ukunda no kwishimbere kandi nivyo yamara tutaragera aho hantu canke kubera iyo ni nka conclusion byose bari Imana ni ikintu kiremereye umuntu wese yarabye akibonamwe amafaranga menshi kandi ukaba umeze nk'umuntu navuga ngo niho wari ugitangura of course wafite experience muri 2-5 wari kurakora ariko ntwari bwakora ibintu binini nta makampani tubona hari novuga ngo mufitanye amakontra kugira tumbe yuko ibifaranga byari biharari byinshi ino mitahe yazananye kugira ukora igikorwa nk'icyo watanze. Ino mitahe nagenda savinga utwo abakunzi bagiye baranterera abakunzi ba Sinema Ndundi nagenda savinga utwo nanye nsanzwe nkorera mu bundi kwera jewe naratahuye yuko nyene kugira ngo ushike ku bintu binini ni byiza kugira ahantu henshi ukora amafaranga rero si byiza yuko umba wotungwa n'ikintu kimwe cyonyine kandi nawe urabizi neza sinema yacu aho igeze nibyo hashobora kuba hari abibeshejeho mugabo je sindaba muri bo sindaba muri bo rero mvana wabaye mu buzima bwo gusavinga hari undi buzima nagenda nsanzwe nza ndakora nagenda savinga rero kugira ngo ndabe yuko ibintu byagenda neza muri ayo mahera na savinze kandi nari wanashaka nari kugira choice nkavuga nti aya mahera savinze reka nigurira akamodoka canke nigurira agatongo ahantu kanaka mugabo kubw'urukundo dukunda industry kubw'urukundo dukunda Sinema Ndundi turavuga ati reka dukora ikintu kizohesha icubahiro Sinema Ndundi ni burya niyo target ya mbere ikintu d'abord gihesha icubahiro Imana hama cyo ngize guhesha icubahiro industry ya film Ndundi kuko hari abantu benshi bibaza yuko umengo turahobahoba batugaya bakabona n'ibintu bira habwo navuze ibintu ndagukeza mu uvuze akantu kanyibutse ikintu ndanagukeze ko muri Noransema wadukubise na live music cyane burya abantu bakunda filime menshi bakunda n'umuziki gose nari umuntu yanyandikiye yabonye video ya mbere cyo uploadinga bati wow kino live birarenze yari muri Kenya bambwa ati numva noguruka nkabanza nkaza gufira ngo muziki then nkaza kuraba ibindi bikorwa bikurikirana wumva hari abaririmbyi bakuririmba pe hari sono hari na sound nziza nokuri amfite bijya bintu diko ni bintu narimaranye imyaka 2 muri jewe nokuri nayamanye imyaka 2 muri jewe ni bintu buri mwaka naguma mbona umengo ikintu mu mwaka weze nabwo ati ikintu vraiment ndakeneye gikora mugabo intango ya byose ko manza kwanza gukora film hama nkore na lancement kandi je film nkeneye gukora nkeneye gukora film iri kuri standard fana bya bindi yuko maybe abambona nk'umukuyakuya ariyo ngitangura bace bansangana na projet ihoba navuga nti aha uko biri kose ngomba kuzana projet ikomeye nshemwe abakinyi bakomeye hama tudugira aho nyene yego ucugira gutya ntiwibagirwa na ya stage yawe yo kuririmba kubera ko ntiwaririmbye mugabo byabonekanye yuko uri umuntu ari mixed yego uri mu musician uri mukinyi wa film ari mpamvu w'ico utakoze wareka abandi barakidukorera yego nubundi amfite nari nzi ko amfite ko ibikorwa byambanye byinshi urabona niho ugitegura ibintu nka wewe ubwawe
umva buri mu tuntu twinshi tugiye dutandukanye burya naravuze n'umwanya wa repetition kandi urumva abisigura ko nawe wari guhavuna performing n'ubundi nagomba basi ndimba karimbo kamwe basi ndabarimbiye kamwe gusa nari ndavyiteze ndarindira ndabura yego kwe rero mugabo narabuze akanya ka repetition kwe kandi umva live music bisaba ko mukora repetition n'abandi kugira ngo nyene baze kugu hariho backing aba musician rero nuko ariko kandi ikindi naco naraniyumviriye kuririmba playback mugabo nanka ama copyright nyene utumodo kubita playback ma nansa ama copyright tukumvamwo ya mistari yawe n'amaharani yose ukavanga cyangwa ukashwiyibutse nari kurapa mu kome muga stile wari wambaye fikira pe muga ijya iramacinga n'ibintu byose iramacinga kabisa iramacinga ijyanye burya umurapera ashaka kwambara n'ikoti akarapa kwera nipenda babona rapa bambaye amakoti costume urarapa karapanya ati ubona yuko wari waje uritwaje naka ziko bana batangiye kwibaza ngo genda nibiheko ma nibiheko nk'inkoni yapfishwe nta kintu nyegeje mwa kwe bwije ntihari ntihari ego yasa yari harimo idarapo ry'igihugu ego sorry zibaye na nyinshi ntangiye kwitwaza inkoni mu buco ahubwo hari ijambo bakunze kuvuga ati ngo inkoni uzokwitwaza mu busazi witegura wica ukiri muto ubure nkiri muto narayiciye uciye pe iyi rero nizo gufasha mu busaza wese ko waciye irenge zitwaza zi oya ijyanye mu bisanzwe ijyanye na zijya style ni style nari nambaye nanateguye ujya munsi ndavuga nti yarangoye kubona Ako waruberewe bino bintu warabihagurukiye pe yari izimbye gose bambwira ati yigure nguri inkoni nkoresha umunsi umwe ako nyene nk'ibyo zongera uyikoresha nahisemo kuyikota rimwe narayikoze nahisemo kuyikota bari batwenye ko tuyikota burya hari umumama kwenda mushimye ari hose we yavuze ati mwana ko ari urgence umutamakazi kwera umumere ko ari urgence mwana basi yitware mugabo acanca amafaranga kandi ayatanga rero burya ibintu byose dukora kugira ngo nyine amfete wanadikijya lancement hariho abanyarwanda b'abagenzi banje bayibonye bavuze ati wow kabisa bareme yego ati ebana tuza twabona lancement Agene batipe witonde barinze bemera ibintu ko barabonye ama stage menshi abakomeye agiye mu maranze makomeye ujya bavuze ko yego lancement yari isuku rero burya ibintu byose tubikora kugira ngo ntusuzuguze ivyo wacu duha agaciro ivyo wacu wana nka Sabas narakunze ukungene yakunze imyambarire yari ihari aravuga ati bantu mujya mu lancement umunge ndamuberewe lancement ziba gake tegura niba watindaje hajya ahantu gende wambariye urubanza Sabas yagidica bivuga nabonye post yiwe kuri Facebook nabonye ndiko ndagira amatsina y'isomero ebana yaravuze ko ibintu byinshi avuga ati fiko ebana avuga ati wewe kwere fresh mama lao yambaye ukunuku ibaze Sabas avuze ko kantu ninge nari umustiliste Sabas kana we n'umwambazi kwere arenza kurisha cyumva yuko nyene hari ibintu nyinshi kandi nivyo uravye izindi lancement bro abantu baza bavyambariye umuntu harimo competition yo kwambara ntibavyumva ega nivyo biryosha urubanza none ari kintu nayo mwambaye muranacira ko ibintu byo muravuga ati rero genda bereke fiko je ko ndumunyamuti jewe nyene nka nyene urubanza nateza gukora akantu nyene kamateka kandi bo nyene cyemba namfite kenshi impuzu genda zambara sinivuna ndapanga nyene bisanzwe mbwa nkasanga nyene byantotse ugasanga byagutose no buntu nyene tu ubona yuko yanakeye n'umusaza yitwa Kaposha arambwiye ati burya mu basore b'amabogare dufise ati fiko ni mu musiki nyuma ariko aritekaniye ariko avuga ku byakane kugenza we inkumi ngo zamuhagura zamuhagura ati rero batwo fiko na batime kandi razoizo kubizo kugezayo bisaka n'umujama wanje nduguya ngo reka ndaguhanura uri umugenzi so kumukazi yishinga muzigire zizokugezayo muzigire iyo mpanuro kugezayo kweli araba nyene igengesere ntaco ariko je nibaza yuko nyene abari mu kazi kose kandi ndamwizeye umuntu nyene adakubagana eba
birumvikana kimwe mu bintu byatangaje abantu muri Melansema bibaza cyane byaye kino kintu ca ombudsman ni bamwe mu bakinyi ba filime bahabonekanye atawaziga ko bose murabo ndavugamo umugabo yitwa Nsoro ngarukanemwo na Inarijera aba bantu waba convince gute hanga mumva ko boza muri Lansema ya Fiko Fiko ariko yafanira vindi sinze ko nawe hano Lansema ya Fiko Fiko mugabo bana bonamwe n'igicapo kinini cyatuwafa wabaronse gute bano bantu urabemeza hamwe bemera ko Nsoro nakunze kwitaba n'amalansema tureke nayawe no kuri sindakubesha hamwe no bwabo narakoresheje n'inguvu nyinshi mu kubibasigurira nta nguvu nyinshi nakoresheje je ni mpamvu nakumva ati ibintu vyo ndabona ko birimwo Imana kweli ibintu iyo birimwo Imana bise vyoroha burya biriyorosha kweli hari ukungene rero urumva sha wese kwanda nabashimira Soro nyine nari ndabashimira kuko wanashaka ndiko tuko tuvugana uburyo ndabahaye invitation Soro nkimu telefone mugamba yambwa ati je munashaka muzoze ndabatumiye muze ko nteye iteka muri lancement ya filime yanje ya mbere ambwa ati no kuri nzohaba sawa murakoze buryo ndi munsi namutelefone ati burya rero nagomba ndakuronsa aka invitation kugira ngo ntibaza kuvuge ku muryango abana hari ibintu biharawe baca bavuga ati ngo badusubije inyuma wabizi ivyo bintu bijya ntavyo nashatse kweli naguha invitation nshaka kinandika no muri invitation ati burya iyi invitation imwe n'abantu babiri batarenga ni kuvuga ni wewe n'undi muntu rero ndabashimiye cyane bobo nigeza kugora kwera vuga ati yego tugere ibyo bisapu byanyu sinzoza oya nukuri ahubwo diko banitanze ku buryo yuko jewe kubera ukuntu nyine n'abandi bize n'utuntu ndimo ngaho bakanansanga honde can you imagine twese turi muri bire n'ibyo hari utuntu yararimo araduhejeje Jesse ndabitondimo akambwira ati mbwira aho inda hagusanga Nsoro nyine akaza avuga ati ebana nukuri akaza nkamuha invitation urumva yuko nyene ni ibintu nyine byari mu bumana kweli si ibintu byagoranye si ibintu bya oya kweli Inarijera nawe yene yaravuye nyine mu kazi ka minsi yose aravuga ati uri hehe ko uje mvuye kazi je ndahanye arahansanga ndayimo araza birakunda ariko si bano bantu bonyene impamvu gusa ndabahereye ko ni kubera ko hari background tutohisha abantu bazi yahaciye Nsoro Inarijera muri kwafanye ariko bakabona baje nabo nyene baje nkabiteguriye urubanza basa neza Lansema wanahuje n'ubundi abasitari benshi kintu nibaza yuko kitaheruka ngo bishoboye gute kugira abana abantu bose bahurira hano je nibaza yuko abantu bose je tubanye neza burya filime ndundi harageze yaho twerekana indi shusho itandukanye niyo abantu bari bamenyereye niyo abantu batuzi ko abantu benshi bazi yuko tutumvikana tudahuza ariko this is time yo kubereka lo contraire rero nukuri baraje kunshigikira kuko mu wese namutumira inbox kwiwe nagerageje kweri kubandika ahantu ndabibuka bose ndabatelefona abashoboye gushikiza invitation nazibashikiza abo bitakunze ko ndabaha invitation ndabandikisha ku muryango nawe gatsa abantu mu bakomakome baza kuzara abantu bangana gutyo rero no kuri ndabashimiye abakinyi mwese mwaje kunshigikira abantu musama team ndabashimiye cyane abadukurikirana abadufana no kuri namwe ndabashimiye cyane ariko nishimiye n'amakampuni nyene yadushigikiye kabisobona ko yarahari cyane ubwo kiye gute kubona fani ahagaze kuri stage of pose bamuhaye kuko yari yiwaye wanavuze n'akantu nakunze ati muri no mwanya nije murongozi wa hano nije boss niwe wari boss agahamagara n'ubundi umuntu yitwa Nsoro akaduza Inarijera Abel hamagana Lionel nk'abantu bakoranye aranabashimiye avuga yuko azirikana itafari bashize ku rugendo wakiriye gute kino kintu kubera n'ubundi muri Lansema y'uwawe sha nukuri ni ikintu cyanjyoheye cyane ikintu cyanjyoheye ni ikintu namaze igihe bitari gito nifuza wanashaka kuko nibyo nyine nakubwira tuko turafuta bijya abantu bari batuzi umuntu umuha amashurwe yo akiriho pana bya bindi byo kumva yuko umuntu yapfuye ko ariwe dukwiye kuvuga ko ibyiza kandi ukanavuga n'ibitari ibyo cyane ukanamubeshe umuntu urakiriho nimba hari icyo yagufashije mushimire mushimire hama ubuzima bubandanye murashaka kuba mutagikorana wanashaka mugabo gushimira umuntu singo bamwe mugikorana uzirikana gushira yatere mu buzima bwawe uramushimira mukirenganye nukuri naryohewe nabonye ndi gahuza miryango kweke gahuza miryango
ibyo bari kurekera nubwo waducenze mwana wacenze abantu bari hajya wagiye kuri stage uvuga ngo urumva ngo hariho umukobwa ngo uwo muntu rero mugenda mukunda abantu ati tukavuga twakabereye agireye kure mu mugwi wa bameje n'abandi agira muto urabandanya n'andi masirikire menshi irangira wihamagariye mama wawe uradukinira asubira n'ubundi sinzi uburyo twari twiteze yuko ugira ududurire ko ari minini he mubuza kumuhamagara nk'inshuti sana hano hantu ubwo ntiwahazimirije abantu witwaza mama kandi mimi ari umugambi ukomeye wibanga mufitanye oya amvete mu badamu bose bari ku isi of course mama atwara ikibanza ca mbere turavyumva mama fika atwara ikibanza ca mbere ariko atwara ikibanza ca mbere nk'umuvyeyi adasubiriza yego ngo ntiyoca atwara ikibanza ca mbere mu bakobwa bose Imana yaremye oya amvete muri umwanya kubera yuko ntararonka urubavu rwanje rero mama aracafise ico kibanza kubera n'inci wiwe naronka urubavu urumva azoca yokipa ikibanza c'umuvyeyi gusa hama umugore nawe yokipa ikibanza c'abakobwa bose bari kuri no ariko mama nimba wamubonye yarafise akamwemwe yiteze ko ugiye kumwereka umutavana erega wasa n'uwabicishijemo mugabo je natahuye uburyo bihindukije warurindiriye kuzabitubwirira hano hano ibintu bihera imuramvya je nabiboneye imuramvya sibiboneye imuramvya siko vikana duga n'ishugwe totomoya imbere ya mimi ngo ba bose ntore ko abikora ngo akubone yari neza wakoze twarabivuze n'ahandi hantu yarakoze no kubana ijya keya umuntu aje kwihuza n'uburyo wahamagaye mimi kuri stage ukavuga n'amajambo afobetse mu by'ukuri birabonekana yuko umugambi w'urukundo rwa Fiko na mimi ugaze pe umva kano kantu kavugira hano hantu ndakuzi nk'umukirisi ntubeshe mimi turubahana turashigikiranira turasengeranira boje ndamusengera sinzi ko wansengera bwaje ndamusengera kamo nashikuduga isengesho izina mimi rikugaruka of course ndamusengera ikindi naco kandi turafitaniye ubucuti kanaka umugabo butagera kuri iyo level ngira ngo abantu bavyibaza ko umugabo turakundanye tumeraniye neza n'umujama wanje nyene sometime turatumiranira mu bikorane tukagenda nubwo nyene bitaba oblige kuvuga ngo tubivuge canke tubishire ahagaragara mugabo n'umuntu wanje n'umuntu nyene ari gahunda iri seriye ashobora kuntumira kandi nkagenda nanje ari gahunda iri seriye nshobora kumutumira kandi nawe akaza rero bikora nayo urugenda mwibanga ntangere ubikora naho urugenda mwibanga ntangere none kubona wabipostinze singoma tubiposte singoma tubiposte mugabo urumva ama programme ari seriye arashobora kuvuga ati no programme nyine iri seriye kwe kaze uyibemo nkayibamo nakirenze cyo ako ko nabona mwishimaniye murabana nakana ko mugiye abantu bari kuri ranzema bampa oya mimi nakana mwabonye mu maso ya Fiko akantu kameze gute mu jisho hawe uravye mimi n'uburyo babivuga acha mimi nyene ariko bari n'ubugenzi bwo mufitanye ubugenzi budasanzwe ega mimi kandi bwo mwibanga ntangere bon voilà jamfite hari ibintu nakunze gushira kuri social media ego hari ibintu nakunze gushira kuri social media kandi na cyane singombwa ibintu byose ubishire ku karubanda hari ibintu nyene mvuga ati iyi nyene igihe cavyo bizivugira none nk'akarorero ndazi igihe hari benshi batangaje no ko naje kuduga vyonyene muramba urumva gose byarabatangaje gose kabisa mugabo icyo batazi nuko inbox twari dusanzwe tuvugana mimi twari tuvugana kandi kiya gihuzi ko abantu babifashe nka bishasha menga niho ubucuti bwanyu butanguriye kumbe inbox mwarabiciye biraciye twarabiciye mumarana amasaha menshi mwararanya amajoro menshi oya n'amasaha menshi niko navuga muri tournage tournage ngo twararanya amajoro menshi tournage yahe imiti bazi maze guhuriramo ni yande ni ya konso imvana niyo tournage maze guhuriramo sino nta tournage turahuriramo gusa n'umukobwa akunditse n'umukobwa mwiza n'umukobwa abereye ijisho n'umukobwa abereye urugo n'umukobwa atabereye kurira
akwiye nyene. Niyo mpamvu wafashe ya mbere uyamuhoza. Ariko hano sigaye uri umwana mwiza kwe. Ati uno mwaka ndaguhoza amarira wa mukobwa. Mwereke ko urukundo rukibaho ubwo utaronse muri kahise. Fiko ndarugura. Sivyo mu bisanzwe je sinkunda kubona umuntu ariko ararira babaye. Uwo muvumarizwa n'umunezero. Rero kenshi arabizi niyo mbonye yakoze ibiganiro ariko ararira sinamwandikira nkamubwira nti numva mbabaye kweri kuko ubona uriko urarira. Ntubikunda. Sinabikunda. Yongeye yarize rero yakudekone sinzano namubonye. Naje namubonye. Ona ngo gusesa amarira bacana fiko akazi kiwe. Ariko arakora. Igihe cyose uzo uri kuraya uzomeye nanze ko nje ndira. Akajambo nize ko akavuze nace sinayiko ndagucira. Ingaya ndirimba ngo kukuritse norira. Arizo urari. Bose ndabikunda neze gukaneze. Gusa nkunda nyene mbona kumanezerewe. Okay. Sinkunda kumubona yikararira. Ikintu cyane ababaje abantu. Bavuga ati fiko akoze byose muga fiko n'igihema. Kinakuneye guhamagara abantu bose wagenda aterekanye umuntu yitwa Akijuru Christelle. Fiko. Usaba imbabazi abantu. Byaba babaje. Nta n'umuntu yigeze amenya ko Akijuru ari hari. Ati gututanga credit ukibagirwa umuntu mwari mumaranye igihe mu rukundo. Twari turi muri rukundo ariko abantu rero karakanda gace ku murongo neza na neza. Fiko abantu bibaza yuko je nakije twari turi mu rukundo ikibambewe kandi ntaho twize tubivuga. Amfete hari ikintu kuvuga ati uyu numushirani turasohokana. Mugabo twebwe uravye ibiganiro byose twakoze. Uravye amaposte yose nta ntwe tuvuga ivyo bintu. Ibiganiro byose twakoze twavuga ati uyu n'umugenzi ni besto. Ariko shaka gutwara ni wabo no kugasaka ngo ba. Of course none ne nka Karodiko uva gute ko turabagenzi hama nkaba ntazi naho ariko Fiko tubwizanye ukuri mise mbona akaroro kihuta je nawe ntiturabagenzi kwe kino turabagenzi kandi bikaze yego none burya jewe umwobo nkakiramwe urawuzi burya je nk'uri navana uramenya ahantu nkati iyo bija hose nta gihe kirekire gisigaje utaramenya aho mba canke umwe muri twebwe azomenya aho umwe ataha. Kumbura ko ari ibintu kwaba dukosoye kubera kino kiganiro tumaze igihe turabagenzi na quartier mba mwimenye vuba aho mbura hazi nari ndahazi ahubwo numiwe kumva warimutse nari ndahazi ko yumira kandi iriya kote nari ndayitwa ari yubamo uje munsi bozo ubona guteye ko ibirenge yego nuko gusa cyo harenge warokiri ko rasigura ubu rero ubuho niyo ngiye kuza kubera ubunye basingira ngo nateka igakana no nateka ariko reka kutwibagiza uyu mwana w'umukobwa kubera ko utamuhaye credit muri benshi bayihaye icari cyose bazi ko asiguye ikintu kimwe nayihaye bande diko credit wayitanze ku bantu nka bose abantu bari natwe wayiduhaye n'abanyamakuru wabashimiye washimiye abamizisi guhamagara abarinzi kuri stage biciye no kuri Fanny n'abandi benshi Akijuru ntigeze avugwa hano Fiko uhevye heba nabi wanse wanka nabi Akijuru sindamwanka turabagenzi no still no turabagenzi gusa nyine ngira ngo twaretse kubishira ku mbuga kubera maybe izindi business arimwo zisaba imwemerera niyo mpamvu wase hajya no kumuhamagara ushaka byari mimugirana ngaho mimageze gashaho aho mimageze Akijuru kuronki ijambo byo gukora mimi n'umwana mwiza gusa ni n'umwana mu gutese n'umwana mu ubibwe n'umwana atatumye wundi mwana atakironka n'ijambo no ivyo byaje nami mutanguye kubizura ryari si vuba mwebwe mubitwereze reka ko ahantu abajorese babera abana beza bakorera ku bintu mwabe none muga twebwe twaberetse ibiki nta kimwe twe tubereka none je kuja kugarukira kuri mimi yabuze umuvyeyi kubera iki mwapikinze jewe kubera wabikoze mu buryo budasanzwe sawa ivyo ntacyo reka tubishire ku ruhande ico ni kimwe yakigutsinze yego turaza kuri stage ya lancement yawe umutaginga mu buryo n'ubundi buri special aranaza kuri stage mu mwanya aravuga yego ico sikindi kintu kidasanzwe oya nyine yategeza kuvuga ni ibintu yari kuva atavuze kubera hajya hari nko muhira ariko Akijuru ntawe no kumucisha mu kanwa kuvuga n'izina rye hajya mimi hari nko muhiri we ntawe kureka kuvuga hajya ni nko muhira mu besto wawe si muhira besto
umushitsi je nukuri sindakubesha nimba kukantu karababaje abantu nabibonye kweri mu comment y'abantu nimba karababaje mugabo ntibagume bimva ko je nakije dukundana cyane twari dukundana oya gusa abamyene babishatse bumva umengo twokundana twoba couple twogira mariage ibintu nk'ivyo mugabo twe twaguma tuvuga ko turabagenzi kweri ahantu hose twarabivuga n'igihe tuje Ingozi usubiyemo zirya video urashobora kubona twaravuga ati besto mugenzi bimeze gute bimeze neza rero marge ko abantu bo bumva umengo twotera tuba couple tukaba hamwe twaba abantu bakundana ariko si bwo buzima twari tubaye ariko buno bugenzi ntitaye kumenya ubwo ari bwahejejwe n'iki kuri cyo turababona nk'uko byari bimeze buno bugenzi bwaje nakijuru amfete hari ukungene twari tutakibonana cyane kubera yuko ibyo arimwo twajewe n'umuntu yampartaja narampartaje ibyo projet zanje nawe akampartaje iziwe rero nari ndabizi ibyo arimwo nyina yarambwira ukuntu rero maybe ari busy mugabo kandi kindi naco ushobora gusanga yanaronse na sherisheri akaba atabikunda yuko ushobora gusanga simuze ko amufise uboneka nk'ufise udukuru rero ni kubera yuko mugakije rero uhitonde nimba atari mu rukundo nawe ari no mu rukundo n'undi muntu rushushe mazibizi n'ama status ya none umwana je naje ndavye yaradwibiye kandi mugabo rero je ikintu kimwe ndamushinja n'ikimwe nuko atampa makuru kandi n'umugenzi wiwe kero atampa makuru kandi n'umugenzi wawe arapuje bavuganye ati besto ni waronka sheri uzombwire wow nanje nze ndakubwira muganda mutahura ukiri ngaho wewe waramubwiye ivya mimi ni turabashira ntaco mimi turabashira ubwo uko byo biri kose waramubwiye ivya mimi kugira abone nawe kukubwira ivyo wundi yaronse none diko kuva aho umenye ivyo vyonye vya mimi nubwo umwe muguma mutwaye mimi turabashira ariko kandi kindi naco no kubabashira ntaco bitwaye kubera yuko ari singo nanye ndi singo nakubale nico ndagukundira rero uragukagaruka singo kandi nanye ndi singo ubwo kandi simushikanje sikizira kuri jewe kandi kindi naco nakubwiye no mukobwa mwiza kandi kimwe mu bindi ndamukunda nuko ari umuntu akunda Imana fikereka je numva vuba ugi ijambo warivuze n'abaryumva baryumvise baryumve nako ndibaza ati besto waramubwiye ibyawe kugira nawe kubwira ivyo oya nyine besto ndiko ndakubwira nako ndakubaza rero uje we zijya statu ubona kwa besto wanje zimaze igihe kingana iki ubwiranije n'ivyo wanje na mimi menye ivyo wanje na mimi menga ziriko ziramara iminsi iyo zimaze igihe kirekire yego zoba ziriko ziramara iminsi ahubwo besto nyene agira amakosa kuba atarampresenta nimba vyo kuri uwo muntu hari cyangwa nimba ari ibintu vyo kwizera rahambwiye akinga usange figo mubwire uko vyagenze nyine vyagenze ko waronse hama nanje umunsi naronse nzokubwira kandi urabizi kandi kina twavuganye yuko twavuga none nk'ubu nyine waronka sheri twarakize kubaza ico kibazo nk'ubu ni waronka sheri hama akaba adashaka yuko je nawe tubonana bizogenda gute ariko uravyo ikibazo nanje nari kwibaza ivyo kuri twarabibazanye ndibuka yanyishije ati ngo nyene ngo je ngo nzogerageza kumusigurira ubucuti dufitaniye nimba ari kuduha umwanya hama yanse naho ngo ivyo navyo rero ngo nzobimenya hageze yarabonye ko hageze tuvuga tutahita reka ngabanye bijya bintu usanga yaramuronse aramubwira ati mu bantu ba mbere ufise ku rutonde nakeneye kubona muri fiko kandi ikindi naco ni ko abantu benshi bace bumva umengo nyene turi couple rero abahungu barateye ubwoba Jeraje mbonye ushuditse n'umuntu wanje nokomende hakiri kare. Oya. Uri umwana mwiza ntibavyumva ukundi kuntu. Muganyene mba mbona wewe sha. Gute. Rega. Yo. Ya darizana so akijuru ntiyataginze of course. Nubundi nibaza ko hari nabandi bantu bari hajya ntibari mpaka bose bavuge. Mugani baza ko bagiye begaruka ko kubera bamufata nk'umuntu ari special kuri wewe. Ariko nibaza ko atagwa ngo niyo mpamvu mugani we yarari hajya nicaye no ku ntebe imbere. Yari yicaye imbere. Ivyo vyo protocol yamubonye kare iravuga ati we never know. Ashobora kuba ari we mukunzi wa nyiri urubanza. Uyu muntu ari mu intebe y'imbere ariko n'agatambara ako koko bakubahereje. Ego amukiza imbere ko ikaye byarangiye kumusanga haje imbere. Nubwo ngabo narababaye yagiye atandamukije.
ndabivuze yagiye acana kora mukije mbe yagiye atandamukije kandi namwe namugati nuko atandamukije nimba rero ko umuziki ngira ntavyo yumvise ariko akareka ibi bintu reka nze ndaharenga bishobora kuba byarajemo ibibazo oya nabibazo yagiye ategura mukije nabibazo oya nyine ngira ngo ni kwera ngira ntavyo yumvise kwera umuziki mwinshi kwa nabivuze ko nicaye hajya nawe nicaye nawe cyari yaricaye amwati nubwo ntandamukije kuri avyumva cyangwa akabona ariko aracererwa kuko wewe wongeye urahatiramira n'umwanya munini rubanza rwaye kugira ukurikirane n'ibindi bintu ya gusa ahari hose yumve yuko ndamurokonesa ndarokonesa ko ubugenzi bwacu yumve nyene yuko nyene afise ikibanza umufise ku mutima yes nubwo yoba afise ica kabiri ntaco bitwaye sinampaka ngo agire ica mbere akira kuba ari mubo ukunda kandi wizeye yego ne diko je mbwiye gukunda je naje yabintwaye kandi abantu dukwiye ko dukundana nyene nugomba nanavuze sinzi impamvu ushaka ko mvuga n'urumwe mama ndakwaza ngo urukundo niki urukundo niki ahubwo nyene ransema yaba iranahera iki kibazo kitisho urukundo niki urukundo nyene d'après film urukundo niki nyene urukundo niki oya kwanza urukundo niki urukundo niki uhereye muri lancement kwanza okay duhere kwanza muri lancement urukundo niki duhere muri lancement ntaco naho nyene naco duhere imbere yaho gato na lancement na nyuma yaho okay imbere ya lancement urukundo niki insiguro ya mbere y'urukundo n'ubwiyunge bw'amatimu yagiye hamwe akora film yitwa urukundo niki urukundo niki kandi turagarutse gushika wanashaka ayo matimu yiyunze ni amatimu batari biteze yuko afitanye n'ubwo bucuti ndavuga BMT na Troaf basanzwe bavuga bashaka inbox ega abantu nibo babitandukanye none je nta twoma twahuye turi kumwe n'abafana ba Ahmed tugahagara nk'amasaha abiri mwibarabara tuko dutera inkuru na ba Ahmed ivyo rero abantu navyo bamenya nk'ivyo mugabo bavuga ati ngo ni bacana uwaka oya uribona aramukanya baho ngo nibo hewe urumva tugahagara niba turi mu modoka tukavayo tukahagara kwibarabara hanze tukamara nk'amasaha duhagaze inkuru kwenda mbere rero bumve yuko nyene twe turumvikana hama ikindi naco urukundo ni iki handi na lancement nashigikiwe n'abantu bose bwoko bwose w'amatimu yose ige ni signification y'urukundo ikomeye cyane turavyumva urukundo ni iki umuvyeyi wanje niho yaraye kuko inkundo ziri kwinshi urukundo Imana yadukunze ariko watumye itanga umwana wayo kinene ubwo warubonye Imana yabanye nanjye mu byanje bigenda neza ibintu byose nyine byari biteguye neza Imana ishimwe ubwo nagumvise haja abaseniyasite kunshigikira ngubwo urundi rukundo ruriboneka ubwo ndiko ndabona hagati y'abavukanye canke abasangiye akazi ubwo nurundi rukundo haje urundi rukundo rw'umuvyeyi yaraharavuga ati umuhungu wanje hari n'urundi rukundo mvuga nti reka umugenzi wanje abushitse umugenzi wanje ndamubwira ati nguyo the great man the romantic one zine zose ubwoko bune bw'inkundo nari narasobanura wabumaze rero ugiye no muri filime ho ubwayo niho bazoce baronka ajyanye twagerageje gufata ko urukundo ni nta muntu rumara twagerageje gufata rero zimwe muri signification z'urukundo tuzishira muri rya filime rero abantu nibayikurikirane urukundo niki tugeze kuri episode umengo ya kabiri sinzaho zosora kino iganira ngira ubunye hamaze gusohoka zibiri iyindi zosohoka ryari wa mbere igihe cya 3 gatondo kiraza kuba kiri hanze okay namansora ku wa mbere 3 z'agatondo tugeze kuri episode ya kabiri twanayipininze bayirabe hasi abantu batarabe no film imwe mu mafilime ariko arabikora hano ariko biciye muri rwa rukundo n'ubundi wafashwe n'ikintu cacangaje abantu gisa n'amarangamutima ibishobisho niko bandi mu kirundi babivuga birakurenga ariko ijambo ibishobisho ntirigwamwo neza reka dukoresha amarangamutima nubwo ari menga nico twikije cyo hakurya ariko nta kibazo turatahurana umwana yitwa Miri ageze kuri stage je narinda kwegereye ndabivuge amarira yakorotse je nabibonye nimba public itabibonye amarira arakoroka ufata n'udufaranga wari ufise
sitwo twonyene no ku mabanki abahari uratuvunja uneza abantu ahubwo nibanshirire ko kuri banki bagojerere kamera wayamariye kuri lansuma yose yahereye muri lansuma nukuri biboneka ko umwana yagukoze ko bikomeye cyane azi kimwe mu kintu yakoze byankoze wanashaka ijya performance yiwe n'ivyo nari natekanye niko ndayiraba kweri ntuje akantu katumye numva kweri none nakora n'amosozi avuze ati nanje nitwa naka naje gushigikira umusitare mugenzi wanje Fiko amvuga mu izina ngo umusitare mugenzi kandi bagishika kwabo bashitse kare na se wiwe bashitse turiko turatunganya ibintu hajya nagiye numva se bamubwira ati ngo wamonye Fiko wawe niyo se n'ivyawe nyine vy'abana mugabo kumva mvuze izina kandokonesa bro byankoze ko kwera John cyane cyankoze bigaragara yuko kuva kiri no muhira umuntu yitwa Fiko aramuzi voilà aramuzi kuko ujya mwana nubwo uwo mudigita ngo uvuge ibintu ibi nibi hari ibintu yavugiye hajya ubona yuko ari byo ariko birapfa hajya nyene voilà curi jinjo ciri cyankoze ko burya kumva ataginga izina ryawe umusitare mugenza ujya mwana afise na Ohio ku rwego hejuru afise self confidence umusitare mugenza arazi ko ari umusitare yes kandi vraiment she is the superstar ni superstar vraiment ndanamushimire burya bimwe mu bintu byatumye ugirishimire Miriam ndanamushimire cyane gose ndamushimire cyane gose wazi ngomba kumushimira icoma kino kiganira kazokira abamiri ni kuri Miri ndagushimiye cyane Miri shushu ndagushimiye gose amfete Miri kimwe umuntu yakoze abantu benshi tutahaye agaciro habaye ihigano rya best influencer rimwe Fanny Lavini yatwara uri kuravyumva Miri aduserukira nk'umukinyi w'amareresi sha burya sindakubesha aho yagejeje yari yakoze kandi aramaze guseruka me yari yakoze nibuka no muambasaderi wa sinema Ndundi no muambasadrice akomeye cyane muambasadrice na kuravyumva rero ndamushimire cyane kandi akomeze ndazi yuko nyene ivyiza biri imbere cyane nakurenza uravuga ati ntanatahe nyuma yayo wari umaze gusanzagiza kuri stage ati no mwana Miri tinutse gutasha utabonanye wongera mu kubita envelope kabisa Fiko fise bigumbagumba vyinshi mbona ni wanakunda nyene ukomeza gukunda no kurira uzorira ngira ngo bizava binte umukobwa mutama azokuriza umukobwa mutama nimbuta ataranakuriza umukobwa mutama azonditse yama yandijije ukayita ku munwa nyene ugakoma induru yandije mbe umuntu arira ko mindo harabarira bakoma shawo n'abarenzo abagore umugabo ari akoma induru uyu mugabo ari nyina mose uzakoroga navuga ngo aca mu nda yawe twarayoboye oya je nuko yuzuye inda acahita sinaje yagiye mu nda aruzura nuko ngira ngo nuko nkunda kubabazwa kurizwa rero yaruzuye mu nda ubunye mu nda hari fu iyo nize nkina nsanga yamaze gusohoka birumvikana cyane ibyo nivyo nagiye mbona ni iki kindi dushobora kuba tutamenye cagutangaje kuri Innocence cagukozeko Innocence mekindi kintu cankozeko ni the way abavyeyi banje ndavuga muri industry okay kumene twafa nayo ya yiyemplitse mu gikorwa ariko kandi je natawe kubona kuva mu ntango ya film integuro ya film noneho no muri lancement baza kwiyemplika mu ndani kabisa ananyatura ko n'amajambo akomeye cyane wafukamyana no gusengera iki gikorwa mugabo Fiko abandi bashobora kuba bahindi nsigura bati bano bantu nisengesho ryanyajyo nyene cyane bano bantu barasiba indi bintu ariko barahamura oya nukuri nisengesho ega twe turabana b'Imana burya twe uguhamura kwacu duhamura mu izina rya Yesu nta kandi kantu kwere karagusiga burya kweri ebana uguhamura kwacu duhamura mu izina rya Yesu niyo mihamuro yayo yego twaramenye ko nyine ibintu bikora tuja mu cyumba cy'amasengesho tugashyira ibintu ku murongo hama twari dusohoka hanze abantu bakatubona ukundi mugabo bitizanye n'ibyavuye ahantu kanaka uwo nyene twizera abasigaye nabo akurambika ko ibiganza aravuga ati uzogira ibihe byiza hari n'abasekurira bavuga ati nyene muravanye kabisa turafa muzongera kugira aho muhurira n'ejo twari kumwe
iyi Trofa na Great Nation, The Great Nation The Great Nation. biraza gukunda yuko bikorana ko mengana ubwami bubiri buza kuba bugire bugongana. Ntitugongana kuko twe bajye n'abavyeyi banje sindi muri competition nabo, ariko kandi nabo ndazi neza yuko baryohera iterambere ryanje. Rero nibumve yuko hari dufitanye ibibazo kweri, bajya tubanye neza, kandi ikirenze n'ivyo vy'ivi vya filme ni famille. Famille yako nako nyene karahari. Famille ni famille. Rero ivyo tumeze neza cyane. N'ubu turamana, sometime turahura tukajana ahantu Okay. Dusangiye byinshi bajya biragoye. Biragoye. Ubona ko wanafashe uwitwa mukuru wawe mugira umu MC. Yeah. Singiye kuvuga ngo yamusinze nabi, ariko abantu ngenda babana liste bamwe bavate Noraske se yari kwe musinga kabisa. Sine bikorwa mwari kubiha abandi bantu. Oya. Urabona nyene yuko uwo mwahaye kugira umu MC n'ubundi mwasanze mutihenze rero ceza kwe MC. Ebana Jeve man nta kuhenda kuri murazi impamvu ndiko. Burya umu MC aza gukora ivyo ushaka. Bisaba yuko bari umuntu wo muri famille. Famille cyangwa umuntu mwegeranye maybe atahura akazi kawe. Atahura akazi kawe. Umuntu mwegeranye atahura akazi kawe kuko niwaza kumenya ivyo avuga burya. Sino undi nagiye ahantu hamwe umu MC sha naza nabona aba MC. Uramazwe mu MC aje ko akaratuka abantu bashize amafaranga mu gikorwa. Ari kuri stage akatangira gutukana. Ukumva nk'ubunye ari nk'amazi kanaka ukumva ati ngo hama ngo bazanye bahandi badushigikiye ngo ni naka ngo bakora ngo amazi yitwa nuko ariko ngo kubera zimbye ngo sigaye nigurira yitwa uko ubu. Ni imagine kitamze ni mu MC nawe ni no musazi emwe ntabwenga bise. Nigeze kuja ahantu je ndamuvuga uwitwa imbari uzoperereza kuko ibintu bisa ngo ari umva agaponda kuko nuguponda agaponda abantu bazize mu mafaranga kandi baraho hantu nuko byo bizimbye ntiho cuvuga ngo cyangwa atanaryoshe, arashobora kuba atanaryoshe ntiho cuvuga ngo bazanye amazi mabi. Umva gukora amazi azimbye ngo ntacyo ngo je ngo mwista ngo nigurirayo. Deja honye nta publicity ugize burya uraponza ushize hasi ugize ako ntare yabikoze neza yahamagaye nabere batamba ndomboro ya sori ndore ziravuga bajya n'abagira ndomboro ya soro. iranzema tuzoyikumbura. Abantu bakozwe ko n'uburemere bwa Ransema, ariko baca bagira amakenga avuga ngo buno buremere Ransema yari ifise ni nabwo filme ifise. Of course haramaze gusohoka episodes zibiri, ariko filme ntituba turayibona neza. Duhurize bino bintu nukuri mwumve neza yuko sinari ko investisa mu bintu ntabona iyo biriko biraje. Jewe vraiment nashyizemo imitahe ikwiye. Uravye film uburyo kozwemo, uravye ama location, urabona nyine ko ari amafaranga akwiye. Rero filme imeze neza, iteguwe neza, iraryoshe, irimwo abakinyi bakunda kandi babakinyi mukunda nyene babizi kandi bafise amazina yabo ngaha. Bigoye yuko wohagurutsa n'abakinyi, bigoye ko wohagurutsa atari uwari wese upfa kubahagurutsa. Filme wayishizemo imitahe. Rero je narabivuze rambira ahantu hari Kado Have ndabire Fanila ni n'ikintu naco nyene wabanje guhuza abantu babiri abantu batazi. Voilà. Unshirire ko uyu musaza wo muri Legend Kaposho. Jeje Anita nawe no mu bantu burya bakina neza abantu badakunze kuvuga. Mino misa arashushe. Jeje Anita namukubali kabisa. Afisa marketing meza. Arashushe kweli kandi hari n'iyindi ngomba gukina nawe nashaka zo ayirimo. Apana. Wasose n'umuntu wanje. Wasose ugire wiyongere. Oya Sami tubanye neza ntiyonye mu muntu. Wow. Hakazamwe n'umuhungu nkunda cyane yitwa Finnegan. Yes man. Smash. Yeah. Smash. Wewe yarisheri wawe, uyasheri wawe. Ego fiko. Ukundana n'umuntu ugakundana n'umugore wawe. Ngabiri menachi tazotwereka gabe. Oya none twatwa. Nyina w'umuntu. Ivete. Oya nyine twari twerekana yari umushuka mama ndibatse twatweka za nkundo zigezweho, sinzi ko arizo zigezweho. Zirahari ushobora kuba ukundana n'umuntu agusumvya imyaka. Rero ugerageje kuraba film abantu bo babona bo ni bya bindi abantu
bashobora badatahura yuko urwo rukundo rubaho yego hagati y'umuntu agusunze imyaka na wewe none ntirubaho gute bajya basaza ntibakwiye gukundwa bakwiye gukundwa mugabo bana bakecuru nta nubwo bakwiye gufata ku nguvu ino misore kiri muto ega si ku nguvu ntawe mfashe ku nguvu nibiyago bagira bakumvikana no ku nguvu gaja ku nguvu erega baprofitira mu bukene ino miyabaga ibifise akakugerageresha nk'imiliyoni 50 ukabona zishanje ku meza none ndiko okay umukobwa akiri muto afise izo miliyoni nawe bigende gute ntitumukunda afise izo miliyoni oyo wewe urumva ninza hawe ari nza bari mutaka afise nayo mafaranga ikibazo cabo nabo ikintu c'urugo ngo baca kubira abakobwa bafise amafaranga bakiri bato burya ubazaniye impamvu zo kubaka bagufata nk'umusazi n'ubundura none urazi impamvu ni kubera yuko kwanza abakobwa bafise amahera bakiri bato baranatinyitse muri societe erega n'abahungu baca babatinya kandi ikindi naco kandi yageze kuvuga ko atabashaka umugabo yo haro benshi banashaka bumva umengo nanje nzoshikirwa ryari ugasanga kweri arabura n'umuramutse tukibona umukobwa mwiza nk'uyu afise amafaranga abura umuramutse gute rero akajya amafaranga babaye kuye basanga umukobwa mu myaka 25 tunzi miliyoni ijana none hagije ishure muri 20 akacija gukora nko muri banke kanaka nka banke y'igihugu mbayo bari peru penyene turetse na banke nawe nyene akashasaba ingurane ari banko buje BCB akaca banko bwokora imwe ukabura miliyoni ijana none ko bataye ingurane gashaka mugori nk'icegera ca dese urazi yuko hajya amabanki akakugomwa agakomeza akakugomwa hajya amabanki ari abantu bahembwa ni miliyoni 8 zirenga ukwezi bro wimiri none mahera ku muntu umujene kandi kenshi yashani n'abanyamahirwe hari abafise na fiko amwunguruza ugasanga igihe faranga giye arisubiza kuri konti ugasanga yifitiye undi fiko ku ruhande amwunguruza agira iki amenye ubuntu bwose yereka kwa miliyoneri gute so kwariko turibaza ku kibazo narimbaje nti ubu buremere bwa ransema bikoko byose ukoze biramacinga na film uriko haba film ndiko ndabaha ahubwo nibanyaruke kuja kuyiraba gose nariko ndavuga nti nyene filme ugereje kurana n'abakinyi bayirimo si film isanzwe niko bariko sigura abakinyi nabo n'ubundi buremere abakinyi barimo ntibasanzwe twashize mu mafaranga dukora ama location meza story imeze neza nukuri imeze neza ndiko ndabona yuko atari aga challenge kabaye kuri YouTube yanje gusa abantu bavuga ngo ntibivuga abandi ngo biravuga sinzi ikintu cyahabaye mbwana nagerageje kubikosora kwe nabibonye ubwira abantu uburyo bofyonda ibintu boko ibintu byarigeze nanje kumbako ibintu byari byate kumva hitayemo nk'ibintu by'ibindi ivyongereza haguze wegere ntuze uyu muhungu yawe arakorana na Benisho arabitahura cyane ujya rero ujya yarabikoze yarabikoze nari mubwiye arabizi ngoke sawa ujya yabikoze arambwa ati vyakoze ngo mashire ko episode ya kabiri nshite ko episode ya kabiri the same bambwa ati yibana ibintu bitavuga ukana muri comment ngo sindoshaka kuza kuraba runo rufilme rutavuga oh la la anje numva nyenda abaye ebana biraca intege gose bro gose ariko nizera ko iyindi za kuza gushika naho mvuga none ntizabirozi nawe numva muri filme ndundi nawe warabyikaze none diko none wombwira gute ibintu ntibivuga gute ujya mu type yabikoze arambwa ati sawa shirako ngoke ndare kuyerekura hakaza kandi hakaza mugabo bagize muri rya system naberetse mperwa kubeka ryari giye guca kuri ugafasha ndajya muri rya video nyene iri kirabona ukacona parametre no hejuru parametre piste audio ukacushira mu congereza OG bice bivamo mugabo nabantu bakirera iyo nzira boza kwitahura inzira ni naje yarangoye ndiko ndayigerageza rero ati vya birozi bavuga biraba harundi yaciye telefone ati dusanze nabona sinari mu kinyamafilme ngwiga mugabo wasize ko filme itagira titre abandi bamwe bayibona titre iwe yaravuze titre nta titre yari iriko kandi by'ukuri twarakoresheje indi Gmail turabura titre bro ni patation rero nabina binyugunyugu biza bitukwa ko tuko ndavuga ni none ibintu nibiki uravye filme ya mbere ubu ziriya views ziri kuba zarenze hagiye itanahura n'izo challenge iya kabiri iri kuba yagurutse igeze ahandi ha iya mbere yo yararabwe kweri kugeza unanye mugati wow kuko urumva nko mu minsi 5 yarashi nk'ubu unye nagiye posting ya kabiri igeze nko muri 70,000
sinke statistique ni nziza kandi ari umuntu ari filme ya mbere statistique ni nziza kandi kuri Frigo akiri umwana w'igitambambuga agitambuka akiga gutambuka no kuri mwarakoze abantu muri ko muranshigikira mwarerekanye yuko ndatoranya ku butoni Imana ibahezagire kuko muri ko mwigana Imana nk'abana bayikunda baranshigikiye barandavye komante nubwo rero hacazi yo challenge ugicuraba uravye kari hari iri hagati y'iyambere n'iya kabiri gushika kuri no mwanya uravye umwanya ya kabiri maze muri uwo mwanya iyambere aho yari igeze yisumbya plus de 25000 views umva ari nyinshi ni nyinshi byari kuba ari ibindi bintu ariko twizera yuko Fiko iraza kuza bino bibazo byaheze byakemutse episode ya 3 yego I think tuvyizere yego tuvyizere kuko ndiko ndacinzira zose nimba ari imyuka mibi nayo turayishe tuyice mwa kino kigani in the name of Jesus Christ mwizina rya Yesu zina Yesumbane mazina yose we declare ebana turatangaje yuko twebwe ntiduhagarikwa ntidushigwa hasi twe turabo hejuru Imana yadushize hejuru tukuma turabo hejuru kubw'ivyo icacuriye kutugwanya cyose muri bibiri handitse ngo nta cacuriye kungwanya kizogice Dico Entertainment.